Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye, turabahaye kaze aho muri hose, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Hari benshi badukurikira bari mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, mu bisagara no mu ntara, turabahaye kaze. Bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze muri aya makuru adasanzwe, aho tugiye kugaruka ku nkuba zibiri zisangiye igicu kimwe n'ubwo bitabaho. Perezida Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ubu ibintu vyasubiye gukomera. Ni nyuma yaho rero Reveriyano Ndikuriyo atahukiye avuye mu Barabu, aho yari yaragiye Dubai kwivuza, akaba yaringururijwe yavuye muri Kenya. Muri Kenya akaba yavuye i Bujumbura. Ingwara rero ngo yari imukomereye cane gose. Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo rero bakaba bahanganye noneho bidasubirwako. Ni n'ibintu rero ngo biriko biraboneka mu munsi umwe Reveriyano Ndikuriyo amaze ashitse mu gihugu c'u Burundi. Gusa bompi barafise ivyo bahuriyeko mu nyifato, n'abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo canke temperament primaire. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze no kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Birashobora no kuba ribi mu mwanya muto, ariko barafise n'ibibatandukanya. Reveriyano Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cane inguvu za violence. Amajambo avuga nka yose murayazi, arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica, zana umutwe hamwe n'ibindi. Umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no guheza umukeba. Reveriyano Ndikuriyo rero akaba akunze no kuboneka afise n'imitsi iranze, ntazi no guhisha intumbero afise. Ku rundi ruhande ku mukeba wiwe Perezida Ndayishimiye we aragoye gose. Umwe mu bamwegereye bakorana misi yose bakaba bavuga bagira bati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sivyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye ngarafise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama yizi, intambara yiwe yitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu ababigejeje kure. Nkurunziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ivyo ashaka, ingene vyaheze mwarabibonye. Bunyoni yarazi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara. Uravye inguvu n'igihagararo abo bompi bafise, Reveriyano Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye, bose ntiboroshe. Ndikuriyo arafise umugambwe, arafise imbonerakure, arafise ico bita amafaranga menshi, ashigikiwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo no mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ndikuriyo rero arashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoti bahora inyuma ya Bunyoni. Nyuma ya Ndikuriyo rero hari n'umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe cane na Varisito Ndayishimiye. Abo kandi hongerako n'abaherutse guhombera mw'ihindurwa ry'amanoti ivyabaye muri 2023. Abo bose rero bakaba boshima ico bakurako Perezida Varisito Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato, biteze ko hari ivyo ashobora no guhindura, nubwo bamwe umwizero bari bamufitiye woba waragiye. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara mu mwaka uheze. Perezida Ndayishimiye rero niwe ngafise inguvu z'ubutegetsi, arashigikiwe na Eklezia Katolika, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere bamwe bamwe. Ivyo vyose rero ngo biramuha n'intambwe nini kuba keba biwe mu butegetsi. Aho nawo kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kufise ubutegetsi, rugeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye kurya vyagenze igihe ca Rajab na Nkurunziza. Haribazwa niba Reveriyano Ndikuriyo rero ashoboye no kurindira gushika muri 2034. Ico ni ikibazo gihambaye cane. Reveriyano Ndikuriyo arimwo ikibanza yicayemwo kimutegurira kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Ikiringo ciwe co kurongora CNDD-FDD coba caraheze, ariko bakaba baratinye no kumusubiriza. Muri kanya rero hagize igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshinga amateka Geras Daniel Ndabirawe niwe yoca arongora igihugu vy'imfata kibanza, agaca ategura amatora. Ntagega ko n'umunyababanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yoca awuserukira mu matora, gutyo abitwa ko bari
mw'iragi rya Nkurunziza bakaba baragutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reveriyano Ndikuriyo asa n'uwicaye kw'irembo ry'ubutegetsi canke muri perezidanse. Ariko rero ikibazo ni imyaka isigaye kugira Varisito Ndayishimiye arangize ibiringo bibiri vyiwe. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye arashobora kurongora Uburundi gushika muri 2034, aho ni kure cane. Reveriyano Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. Nyinyuranabe na Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reveriyano Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari we aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo rero aravye nabi aho kuba kw'irembo ry'ubutegetsi arashobora kwisanga kw'irembo rya mpimba. Bitabaye ivyo rero ngo Varisito Ndayishimiye akazoca amuheba nk'uko rero ngo vyari vyagende muri iyi minsi. Murabizi ko rero ishi biriko bivugwa ari uko yoba yarahawe ishano. Ikigaragara rero nuko ihagarikwa rya General Guillaume Bunyoni guhindura ibipapuro amanota y'ibihanganye rimwe vyongerejwe urwanko hagati y'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza n'abitwa ko arabo kwa Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo we akaba afatwa kari wasigaye ku isonga ry'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Dukunze kubigarukako guhangana kw'izo mpande zibiri gusa rero guta no kuja ahabona gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko vyahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru. Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi biramenyerewe ko bihangange bikunda kwiyegereza canke gushiraho imirwi y'umupira w'amaguru ivyegukira. Muri kino gihe hari imirwi itatu ivugwa kurusha iyindi, ni imirwi ya Bumamaro FC. Uwo murwi rero ukaba uvuga ko ari wa General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Hari Aigle Noire ya Reveriyano Ndikuriyo na Messager FC, ni mugwi rero washinzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, ukavuga kuri mu minwe y'umuhungu wiwe. Ku itariki ya 3 Ruheshi 2023, Aigle Noire niwo watahanye igikombe c'ihiganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe du Président canke igikombe ca Perezida. Ariko ico gikombe rero cafuye gutangwa. Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo imenyesha ko igiye gusubira gutanguza n'ihiganwa buta Nkurunziza Cup, igikombe ca Nkurunziza. Yongera kuko abazotahana intsinzi bazohabwa n'ubushimwe busumba ku bwatanzwe muri Coupe du Président. Imirwi 8 izohiganwa ico gikombe ntiyatevye gushirwa ahabona co kimwe n'amagerekerezo y'inkino. Inkino za Ndikuriyo rero zatanguriye rimwe n'igikorane c'umuryango wa Ndayishimiye muri 2023. Ico rero ngo nicerekana ko badahuza, buri umwe wese ngo ariko afata inzira yiwe. Umuryango wa Perezida Ndayishimiye rero ukaba waratanguje igikorane co gushimira Imana kubw'imyaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze arongoye igihugu. Ico gikorane kikaba caruguruwe kw'igenekezo rya 21 kwezi kwa gatandatu 2023 saa 9 z'umurango muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi. Ico gihe rero niyo saha nyene inkino zibiri zugurura ihiganwa Nkurunziza Cup zari zitanguye kuri stade Ngoma no kuri stade CTN. Inkino rero zikurikira zikaba zarabaye no ku minsi w'Imana, mu gihe uwo munsi nyene ariho umuryango w'umukuru w'igihugu wariko urarangiza igikorane cawo. Bivuze ko Reveriyano Ndikuriyo yari yagiye gukurikirana ivyo kuba ari mu mipira muri football, naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yari yibereye mu gikorane c'umuryango wiwe. Gutanguza inkino rero zitirirwa Nkurunziza inyuma y'igikombe ca Perezida, gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu uriko uhimbaza intsinzi ya Perezida Ndayishimiye muri 2020. Arabibonye nk'agasomborutsa ka Reveriyano Ndikuriyo kuri Varisito Ndayishimiye. Hari imirwi ibiri rero yari yasavye ko inkino za Nkurunziza Cup zokwigizwayo indwi zibiri. Iyo mirwi ni Bumamaro FC uvuga ko ari uwa General Gervais Ndirakobuca na Messager FC w'umuryango wa Perezida Nkurunziza. Matwe dusumira rero nuko umuryango wa Perezida Nkurunziza wabonye ko vyoboneka nabi umurwi wabo witavye izo nkino mu mwanya umukuru w'igihugu ariko ahimbaza intsinzi yiwe. Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo ifatikanije na FFB batangaje ko amatariki ya Nkurunziza Cup adashobora no guhinduka, baca babandanya ihiganwa ry'iminsi 6 gusa. Ndirakobuca rero n'umuryango wa Nkurunziza barayikuramwo. Ndayishimiye rero ntiyigeze yitaba ibirori vyose vyo kwibuka imyaka 3 iheze Nkurunziza ashengeye. Ivyo birori vyo kwibuka Perezida Nkurunziza nivyo bindi vyabonetse bw'utuntu dutangaje ko Perezida Ndayishimiye ntiyitavye ivyo birori ku itariki y'8 kwezi kwa gatandatu 2023 ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza Igitega. Yafashe indege aja mu nama ya komisi Rusaka muri Zambia, n'ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko vyahora bigenda. Umugambwe CNDD-FDD waciye unyarutsa gutunganya n'igikorane co kwibuka Petero Nkurunziza cabereye Ngozi
Perezida Ndayishimiye rero ntiyitavye ico gikorane. Indwi zibiri nyuma Reveriyano Ndikuriyo yarakoranije mu ntara zose z'igihugu, hamwe rero vyakozwe mu makomine ico yise Nkurunziza Day. Perezida Ndayishimiye rero nta na hamwe yitavye ivyo bikorwa. Muri ivyo bikorwa vya Nkurunziza Day, Reveriyano Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe CNDD-FDD wubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Ekereziya Gatolika yubakiye ku mutumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijaye n'imyaka 3 amaze ku butegetsi, Varisito Ndayishimiye we yavuze ko atari ko agendera amakanda ya Petero Nkurunziza, ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ari ka bene gihugu babishatse. Ayo majambo rero yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Ndayishimiye yari yahawe akazina ka Samuragwa wa sogokuru Nkurunziza. Ni gutyo rero ivyabo bagabo bompi vyoba bimeze mu gihe Varisito Ndayishimiye ahanganye na Reveriyano Ndikuriyo, ariko ngo bikabandanya kuboneka ko bikomeye cane. Ivyo rero nivyo biriko biravugwa muri CNDD-FDD. Reka tubandanirize no mu yandi makuru ariko aravugwa mu bindi bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru UBM News kivuga ko leta y'u Burundi yasavye gutizwa amatongo na Zambia yo kurimiramwo, niko umushikiranganji jejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Robert Shingiro asigura. Reka rero tubanyuremo uko vyagenze. Uwo mushikiranganje jejwe imigenderanire n'andi makungu Robert Shingiro avuga ko Burundi bwasavye igihugu ca Zambia kubutiza amatongo yo kurimamwo, gutya Abarundi bakaba bagiye kuzoja kurimirayo maze bashore ivyimburwa bakuyeyo. Akaba ari mu ntumbero yo kuvyaza umusaruro ubucuti bwiza buri hagati ya Zambia n'u Burundi. Ku munsi w'ejo haheze igenekezo rya 20 Ruhuma 2025, inama nshingamateka iriko yiga intuguro z'amabwiriza abiri ajanye n'amasezerano atewe k'igikuma hagati y'igihugu c'u Burundi n'ibihugu vya Zambia na Chad. Mu gihe yariko yishura yo ku kibazo c'abashinga amateka, aho bamusaba ko Burundi bwovyaza umusaruro igihugu ca Zambia gisanzwe ari kinini kandi cimbuka, Albert Shingiro yishuye ko bashoboye kugirana ibiganiro kuri ico kibazo c'uko abo mu bihugu vya Zambia coteza amatongo Burundi, maze ko bavyemeye. Albert Shingiro akavuga ariko ko Abarundi bashobora no kugenda boba bari mu makoperative, mbere bakaba bafise bamwe bakurikirana ibijanye n'indimo canke agronome. Umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro agasigura ko ayo masezerano aje mu gico gihugu ca Zambia gitunze Abarundi benshi. Ayo masezerano akazofasha kugira ngo Abarundi bahora barenganirizwa muri ico gihugu ca Zambia kuzo bakurikirana vyoroshe, ariko ngo n'abashobora guhabwa imirimo nabo bayihabwe kugira ngo ibintu bibandanye kugenda neza. Yandi makuru ariko aravugwa ibubanza, musitanteri wa komine Mpanda yafashe ingingo ko atawunguruza abantu n'ibintu kwikinga azosubira kurihisha amafaranga arenga 500 nguzo birenga ko ngo azofatwa nkungabanya umutekano w'igihugu, afungwe yongera acibwe n'ihadaburi ku bihumbi 200 ikuduga. Bamwe rero bavuga ko arakarenganyo cane ko ibintu vyose vyazimvye, ngo rero ngo birabandanya gukomera gushika naho amazi agiye gufungisha abantu. Mu yandi makuru rero reka tugaruke kubiriko biravugwa cane i Bujumbura. Akarenganyo gakomeye cane ku bapangaye bagiye kuba bande mu gisagara ca Bujumbura. Ico ni kibazo kiriko kiribazwa. Ico kibazo kiravugwa ariko nta mutegetsi n'umwe acitwararitse. Kanatsinda abategetsi bari mu bambere bapangisha n'amazu azimvye bo baba batomboye. Uko ibiciro vyo gupanga inzu biriko biraduga i Bujumbura n'agacamutwe ku bakozi ba leta, ku bakozi basanzwe bo muri secteur privé no ku Barundi benshi ba mu gisagara ca Bujumbura. Nk'itangaza ry'umukomisiyoneri mwumvirize namwe uko vyifashe. Muri quartier Rohero icumba kimwe na salon ni 800 y'amarundi ku kwezi, avance y'amezi 3 akaba ariyo tanga. No kuvuga ko ugiye gushaka inzu yo gukotesha barirwa ku mafaranga y'amarundi ashika ku miliyoni 2,400,000. Mu Kinindo inzu y'ivyumba 4 na saro ni miliyoni 2,500,000 y'amarundi ku kwezi. Bivuze ko naho uciye usabwa avance y'amezi 3 uzotanga miliyoni zishaka kuri 7,500,000. Se ni bangaye bashoboye kuriha bino biciro mu Barundi? Ninde mutegetsi ajejwe bino bintu? Se yoba ari umukuru w'igisagara Jimmy Hatungimana, yoba ari umushikiranganje Martino Niteretse, yoba ari umushikiranganje Dieudonné Dukundane? None uwo mutegetsi ariko akora iki ko abanyagihugu bariko bararira?
uyu mupangayeri rero arariha ukwezi guheze akaziyumva ngo mu kwezi gukurikira ayo kuriha azogwizwa kabiri. Agize aratirigana haba hariho n'umukongomani yiteguye kuriha amadolari. None abapangayi bazoba bande? Perezida Ndayishimiye rero ngo yohagarariye abanyagihugu muri kino kibazo ari mu butegetsi, baguze amazu menshi mu gisagara ca Bujumbura, ari mu baduza ibiciro vyo gupanga. None ninde azotabara abarundi? Amarira ngarabandanya kuba menshi. Duhereze rero kuri iyi nkuru iriko iravugwa, turahojeje umuryango w'umusirikare Ndayishimiye Phocas aherutse guhitanwa n'intambara ziri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ndayishimiye Phocas ari mu rutonde rw'abasoda twaheruka kubaha tubabwira ko imiryango yabo iriko irasaba amakuru yabo, bunange ko ikiriho. Musoda rero Ndayishimiye Phocas aherutse guhitanwa n'intambara ziri muri Sud Kivu, aho abasoda b'u Burundi bafatanije cane cane n'abarwanyi ba FDLR bahanganye na M23. Abasoda ba RDC bo barataye urugamba barihungira. Ndayishimiye Phocas rero akaba avuga ku mutumba wa Rwiri, komine Murwi mu ntara ya Cibitoke, akaba asize umukenyezi n'abana babiri bakiri bato cane. Turaje n'umuryango w'Miss Phocas Ndayishimiye, Imana ube hafi muri bino bihe bitoroshe. Naho rero duhereje kuri iyo nkuru y'umubabaro, tunakomeza kandi n'abandi benshi baburiye ababo mu ntambara ziriko zirahuza FARDC na M23. Tubabwire ko FARDC ifatikanije n'igihugu c'u Burundi, ubwo ni FDNB. Abasirikare bacu rero benshi bikavuga ko bagaruwe mu gihugu c'u Burundi, ariko bahashitse baca bategekwa n'ubundi guhita basubirayo ngo vyihuse. Dore ko intambara rero ziri muri Sud Kivu, muri Nord Kivu ho amahoro ariko arahinda irya nino mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Goma. Ndabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi tugenda tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Byose rero mubironkera nkaha mu makuru aba ariko aravugwa cane irya nino ku ngingo zitandukanye, nko politike, agateka kazina muntu, utungane, vugwa mu kibano, irya nino n'ibindi bitandukanye.